turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa, n'abarimyi bararonka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna, aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Ubushikiranganji bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire irimwo ubumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Ihinguriro ry'intabire ikingira isi n'ibinyabuzima Fomi rigiye kongereza umwimbu, koko twavyumvise ko rigiye kuva ku matoni 200 gushika ku matoni 600 ku munsi. Iyo ni intambwe y'agaheta izotuma ikigega cy'igihugu kiziganya ku mwaka hafi imiliyoni 75 z'amadolari yahora asohoka mu kugura intabire ihingurirwa hanze, yagira kutuzimba no kutwononera isi n'amagara y'ibinyabuzima. Si ivyo gusa, umugambi twawumvise yuko ari uwo gushora hanze umusesekara ukomoka kuyagurwa ry'ihinguriro Fomi, uzotuma naho twinjiza mu gihugu imiliyoni zirenga 50 z'amadolari ku mwaka.